bivuga iki hani buraya nta kado na vya bindi ngo ncorera oya ndi bibaho my friend ha $100 ya hanura ifaranga ryo nga uri koboke ni tena ni t-shirt nani papier hygiénique ese ndafise grippe yamfatiye buraya je te jure ariko arabesha oya no je te jure bon urumva ijya chambre twarimo kari congested very congested n'amaklime menshi bon ibintu ngivyo sasa urumva rero abajene nico gituma bibagora je kunyaprosha kuko leurs ambitions n'ibintu niyumviriye kera twebwe twaramplisa amasare nga mu Bubiligi il n'y avait pas l'internet il n'y avait pas l'internet aba bivuga iki les abonnés d'office n'aba vrai ni babandi bagumye arabanywanyi gushika na views y'abahinda rimwe bo rero ama views bo okay nacho bazojya ama views naje nzojya reality nzojya amadolari n'amayero yaranumye umutayobewe yanumye wawe ngo kandi umwishuke wabigenje ate ko afise amakenga yiyumvira kutakimukunda yaraciwakwe akatari gakeya akamwemwe kamusyangura mutu wakunda yabaki ageze bakamuhinda ngo si uri akagenda maramara mwasigaye yumva bivugira kutacereka umuntu abayabaye yoba ariyo mpamvu utakimugomba none bite kutarabimumenye nayo ubu ari mu kwihebura agira ngo nagikunda bandanya musubiriza umutima mu Siren Vibes TV kuburyo munsi nakubona kuburyo munsi twakwiye imbari kino muntu wifuza kisaba Imana jimitse kuronka umufasha umutegarugori musangira kabisi nagayiye mahirwe no marishwa akwaga sauti yanja mwe ukabandanya inambuye nje initagira maheme jirushona ushinga ndaye mshoma shimimana yakumaye ngo twibanire jirushona ushinga ndaye mshoma shimimana yakumaye ngo twibanire yego tubandanye dutangure ndabaramukije cyane abakunzi Siren Vibes nizere ko meze neza nizere ko mugoye neza nkuko mubibona ndi kumwe no mu legend mu muziki wacu iminsi yose duhuye na Amandi Honoré kumwakira mu kiganiro canje uyu munsi twahuriye mu gihugu c'Ububiligi nibaza ko yabajoye bawe nta numwe yarazi ko umunsi muzohora mu gihugu c'Ububiligi ariko niteka cyane kwa duhahuriye akabane imeye nuko tuyaga tuganira kandi mumaze kwanda makuru yanyu ni sawa meze neza yego vraiment amusaba ko nzashara gukumbuye yambu hano turi mu bwami bw'Ababiligi umwami nari namutelefoniye ko ngira nze nivyo yego ariko ngo bari busy cyane
kugira ngo aze muri concert canke amenye kuje nagira nze mu nama ya OTAN kugira ngo tumenye ingingo dufatira bajya abantu ariko nta kundi bande oya nzokubwira ego abantu benshi mu bizi yaje mu birigi gukora igitaramo concert gukora concert tube seriye rero tuvuge ibya seriye ni concert mbere kangahe ukoreye mu birigi ni concert kangahe kuva utangura carrière yo muziki sinshobora guharura sinshobora guharura ariko nategiye kuza ino muri 2003 c'était en 2003 icyo gihe nari mfise 29 ans hazi naka 22 utanga gukora igitaramo cya mbere mu birigi kandi uwanzanye il n'était pas burundais il était camerounais aherutse gupfa nzoja kumuvizita kuri morgue hano mu Bubiligi narabandanije nza umwanya umwe ngakora n'abarundi undi mwanya ngakora n'abandi bantu rero byaciye biba ibintu byisubiramo wanacho baraza kubitahura turi ahantu hariko harama repetition induru abantu batukangana n'umva amavubi ari inyuma ndashaka kubaza experience nk'umuntu akora en fait sinzi ko nakibazo nkuko turi muri 2025 akenshi haje artiste mu mahanga baza abantu bavuga ngo ntazogaruka ngo ntazogira iri ngo hayize ka 22 ukora ibiteramo mu mahanga singaha gusa mu Birigi hari abakoze ibiteramo muri Etats-Unis muri Canada muri UK ngisi yose uramaze uri kurakora ibiteramo mugabo ntibigeze nzige tumva ngo kidumu ngo yaponyotse ngo yakizuko kiriya gihe byari bimeze gute hozi urazi uwaponyotse arafise impamvu utaraponyoka arafise impamvu bon jewe iyo nshaka kubikora ivyo ari kubikora ngira umusore sinibaza ko kuba ari kiyagiye urukira umusore yego narifise 29 yamaye ari ngiri muto kandi hariho impamvu nyinshi zo guponyoka kuko abagwana bari bakigwana mu Burundi rero je navuze ko ngwanira amahoro sasa umuntu agwanira amahoro nahunga umuntu agwanira amahoro nahunga ayagwa inyuma akayagwanira hanyuma bikagenda neza afite twese tuba tugwanira amahoro mugabo nk'umujene hari igihe nkanje ngaha abantu barandembeje guma ngaha hagira gutya hari igihe rero umutima ukubwira none ugiye hari intambara ngaha hari ubuzima ngaha abantu urako abantu baje ngaca baronka ico gihe umutima watuma uza ukongera ugasubirayo Bon d'abord ndi umuntu ufise famille nari mfise famille rero kuja muri aventure kandi narigeze kwicamwo aventure narabaye muri Congo narabaye Tanzania narabaye canja muri Kenya hose nabona tuja kwidekarara muri ASR bon rero hagera ahantu ugira chance yo gutahura ubuzima bon pour moi uko nahura ubuzima nabandi kabitahura ukundi biratandukanye jewe ubuzima ndabutahura gutya kujya kuryama hanyuma mu nyuma ukazocupfa kandi hose ngo birakunda nuko nyene hose biraba hose urashobora kuryama kandi hose urashobora gupfa hose barapfa n'ubu nje kuraba ku munsi wa gatandatu imbere ya concert nzoja kuraba umugenzi kandi na 2023 nabuze umugenzi twiganye muri primaire ngaho wewe yaronse izo mapuro akora n'umunsi mukuru ariko mu nyuma acafatwa na crise ya asthma fira mu nzu rero jewe uko niko natahuye ubuzima yuko ari ukujya aho uri ushoboye kujya hanyuma ukaryama ukabaho ukavuga uti ndaryamye ndavyutse ikizoba gisigaye mu buzima bwawe no gupfa turumvikanye ibintu vyose abantu biruka inyuma ngo barondere urazi ko biramba kubasumbya c'est vrai ibintu n'igiti uteye kuri parcelle iwawe kiramba kugusumbya rero uko niko je nataho nabonye okay bimeze gutya bon abandi baravuga bati bon ndashaka passport y'abazungu okay je sanze fisi yiwanje y'abarundi kandi ringo amazina yandi nyene amazina najya nyene bon guhunga narigeze guhunga
muri Kenya hajya igihe nahevye uburuhungiro hari muri 1998 narabuhevye nta buhungiro ngirimo kuva ico gihe naciye mvuga ni reka ngwane ahanyene jewe ndemera Imana kandi Imana yo guhezagira ahariho hose no mu bugaragu Imana yo guhezagira. Sasa rero iyo croyance fise iri hejuru gutyo niyo ituma ibintu byose bibirwa imbere yiwanje bitankanga. Ibintu byose kuri jewe n'ibintu bisanzwe, igikuru na mahoro. Umunsi muri Kenya bazonyema amahoro, ico gihe nzo kwideklara ahandi. Cyangwa utahe. Bon, shobora gutanga deklara, ega uradeklara hose. C'est vrai. C'est vrai. Hose uradeklara. Ariko mu mwanya muri Kenya ntarirukana. Mu mwanya shobora kwatsa n'imodoka ngashika Bujumbura. Mu mwanya mvuga nti ururimi rw'iwanje naragwemeje mu kindi gihugu. Reka nigumire hajya. Kuko ubu mfise 50. Mu kwicumi nzokwiza 51. Singiri wa mujene. Hanyuma kandi twumvikana n'ababikoze baragumaho bashaka kugenda. Baraca mu mayira goye nashaka kuvugira ngaho. Sindiko ndabatuka kuko barafise impamvu. Barafise impamvu igituma bavuye iwabo kujya naje navuye iwacu nkaja muri Kenya. Uravyumva? Kujya n'abandi wumva n'abakozi ba leta bakuru kumva nabone baponyotse. Barafise impamvu. Barafise ico amadosiye baca bisigura ko igituma babikoze. Gusa je ico novuga ibihugu vyacu nibigerageze birabe ico vyokora kugira ngo gwaruka ntirigume ruja hanze ukagumayo. Ni nguvu ziba zigiye. Ni nguvu ziba zigiye. Hanyuma ntibidushimishe yuko ivyo bibaye kuko tuzokwisanga igihugu cyose caragiye. Ata muntu canke usange abantu bose bafise amapasiporo y'ibindi bihugu tubana nabo mu gihugu. Akaza inyungu ziri mu mutwe wiwe ni igihugu cyamuhaye pasiporo ya kabiri kandi ukatusanga aracyumva kuko benshi ubabajije barakubwira ngo jewe mufise pasiporo rouge. Yego. Kala ka blockage. Kala ka blockage. Neje barazitaye nta no. Oya hanyuma mu nyuma akaza kuzirondera kandi bagatanga n'igituriye kugira ngo bayironke. Bon, ici iri compliqué. Jewe maze kuzunguruka hafi isi yose. Abo twicarana tukavugana bose bararota kugaruka mu Burundi bahakorera imigambi y'iterambere. Kandi barahavuye bavuga ko tana kimwe kihari ariko bakaza kukibona kwa kure yuko bakeneye kugarukamo. Uko ni kwisi imeze. Hariho n'umugani w'ikirundi bivuga munge ugwaha yakimajije amaguru. Kwa gumasanga nahajya hari ivyahunga nahajya hari ivyahunga. Bon, sindabizi abakristo baratugisha kuvyerekeye kuja mu ijuru. Bon, kuja mu ijuru banza gupfa. Niyo viza ya mbere. Siko bindi rugendo. Bon, rero umwanya umwe barandabitegereza ngavuga ndi twese turabakristo ariko kubera ko dufise ukuntu dutinya urupfu. Dutinya viza yo kuja mu ijuru. Bituma niyumvira ikibazo. Ikihe? Ibibazo niyumvira. Kweri aba bantu barakunda Yesu Kristo. Ubu tobabaza yuko bomuhamvya ubunyene hanyuma izire yo kujya yaragupfa. Aha, you see? Hallelujah. Rabasakara. Rabasakara. Kandi mwijuru twese turatwereza kurusha no ngahe Burayi. Twese turatwereza kurusha no ngahe Burayi. Tujeyo rero. Tuje. Ngo tuje hage. Ahi Buraya rero nta mata ndabona ava mu ijuru atukorokeraho. Nta robe rivuye mu ijuru ridukorokerako. Hano nahone barakora. Kandi barakora muri discipline kuko kirazira ko biba amasaha y'umuntu nga turumvikanye kugira ngo irepetition uri kurabona nga ibe. Wabaye umukenyuro uhanitse. Wabonye ko ndiko ndivugiriza battery. Kuko mu battery ari mu Faransa. Wow. Azoduhamvya ku munsi wa gatandatu le même jour du concert. Bivuga iki hani Buraya nta kado na vya bindi ngo ncorera oya ndi biba my friend
ha $100. ya hano ifaranga ryo ngaha uri kuboke abantu bashaka kumenya kuri bibura bazoyambaza bwa mbere ndi Bujumbura mba nkora nisanzuye mbafise ahantu nkorera mbafise amastudio mbafise abavideographe bangahe ubu bambaza nko kuvyikorera ha ubuzima bw'Iburaya ni bw'Iburaya njye nakubonye uri kurivugiriza avuga ati bienvenue muri Europe oya ntacyo bigenda ndabizi ari igihe uvuga ati mba nabuze ubikora reka ndavyikorera je ngoma ndagusabe impanuro nk'umu grand frère abantu aho bambwira ngo ngumenga bona no gumanga abana babasigenda urafise umuyaya nabasigaye kwa papa wawe we ari ready kuba gutungira neza kugira ngo mukurindira ko byose bizoca bigenda neza erega reka runda guterera uragenda ubaza umutima wawe umutima wanje wombwira gutaha je urazi icyo ndakwifuriza ndakubwira icyo ndakwifuriza kugira urugo urongogwe subiriye kandi twarabihevye mugabo oya ndubihevye ibyo twarabihevye wewe wibaza ko ivyo waje bimaze kubomoka kangahe ndazi urazi igikuru ku isi so kugwa ni nguvu zo kuvyuka wasuruka vyuka ati bankuraje la ati bankuraje hanyuma rero ukabuzi ufise umutima wo gukumbura wiwawe yuko kumerera nabi ndaguhanuye subira i Bujumbura kuneza yanje kuko ugatangura kuvuga ngo ufate ingingo kubera ibishobisho akagozi ko gukumbura ugakate kwanza esha nivyo kweli ako kagozi k'umuvyeyi ngo urakumbuye abantu ugakate kuko umuzungu ntakigongo agira kandi numubwira ngo ni wiwe utuma impapuro ngo nzanire abana ngaho ashaka kuvuga ati uriko uratubwira gutyo subira iwanyu ninde yakuzanye ngaho bo ico ni kimwe kindi nimba ubona wowe washobora hagume akahanse byanse bo ikintu urenda guteguje kare hano nta vy'abayaya nabibonye hano ni ukoropa ni woza ivyombo ni uteka hanyuma kandi ugatonda ahantu kirazira kucererwa yama mwendo wanyu mufisi Bujumbura ngo muri kuyumungarisha ntibikunda hano bakunda abantu bihuta bagenda ku mwanya c'est vrai hanyuma hano si vya bindi vy'iwanyu muja mu mabrochette dilendi alendi oya hano hasaba umuntu azi kuziganya iyo ni impanuro ya assurance sociale guvre reka tuvuge ko turi concert waje muri concert ni concert ya NM y'inshuro nyinshi cyane gusa maze gukora mu Bubiligi ndetse no hanze reka tuvuge mu Bubiligi nashaka usubize amaso inyuma utubwire concert wakoze wagize experience nziza kurusha izindi ndazi kwihari imwe gutabuka ipantaro inyuma iri ngaha oya zapana oya ndikuvuga ngaha yego twarayivuze yino mu Bubiligi uvuga ati nagize experience nziza pe muri carrière yanje urazi na jino muri 2003 niyo yari visa ya mbere muri carrière yawe oya ya mbere y'Iburaya Iburaya avant ari Dubai bo icambere twese duhera Dubai oya bo iyo visa ya mbere ico je nobwira abantu kuri buri muntu wese guhera ku mukuru w'igihugu hari ikintu cyitwa ijyambere giwe ijyambere ry'indege ijyambere ryo kubona umushahara munini ijyambere kira muntu wese arafise umunsi we wa mbere w'ikintu bien sûr jewe indege ya mbere nayuriye muri 1907 yari voyage ya mbere nja muri Ethiopia kandi cyambare fure baransubiza inyuma uwo musi nyene wow waragize bon hari le 14 novembre nuri indege c'était premier anniversaire y'umuhungu wanje yitwa Crispin sasa nta fete nakoze twaciye tugenda wari umugwi wacu witwa Hot Rod twari twaronse kiraka muri Addis Ababa hanyuma immigration yari iranga ko twinjira
bo ntumbaze ivyabaye ariko gusa uyo munyenga w'indege naciye ndawumva bo hari ukuntu uca wumva ko umenga urabaye rero umuntu akomeye urabaye umuntu akomeye mu nyuma rero indege ihinduka bisi ndabivuze bisi mutakura kinama indege ihinduka bisi ahubwo kwanza uyicara muri kuratinya yuko yava yikubita hasi warayirambiwe warayirushe bo rero kera turi indege wategeza kwambara neza ikoti cravate ubu ni kabutura turayurira indege uravyumva kubera on a compris que c'est le mode de transport ni moyen de transport itandukanye n'igica hasi itandukanye niyo mu mazi ari kwica mu kirere bo mu nyuma amaviza yaciye yongereka araba menshi washaka ico gihe kwanza iyo visa ya mbere nari mu ngorane nyinshi umugwi ujya mu rero twajanye muri Ethiopia wari ugiye gusambuka urabona uyu muhungu nyanaka studio tuko dukoreramo repetition uyu Desire w'inzobe niwe twari kumwe muri uyo mugwi kandi ari mu bawusambuye uyo Desire nyene oya mureke twaramaze kubabarira na vyaraheze ari mu bawusambuye ariko urabona ubu nous sommes des frères kuko ico nabonye ku isi kandi jewe ni témoignage ico uririye ukabwira Imana ko ari cyo ushaka kiraba hari abantu jewe nzi ndashobora kuvuga amazina ngaha nabonye barira bafukama basenga ngo baronga abagore b'abazungu kiragihe yaragoro byarabaye nubu ari abakobwa haji Bujumbura avuga ati naronse umuzungu kandi shaka kubavuga amazina ariko ico novuga ivyo vyose sumuga umwuga wiwawe nico kintu baguhambana nico kintu ugumana umwanya muremure nka jewe umwuga wiwanje nukuririmba no guteramisha abantu niwo mwuga wiwanje ntegezwa kuzojana gushika kwiherezo Chero ico gihe nabazungu nashaka oya on était des jeunes haji Nairobi bon amambisi warayumva yuyu kumva je mini Ulaya bwana mika akaja no kumufu mini Ulaya iyo Ulaya tulishaga ifika bashinga ndaye bafasoni waruka ni kwisi y'Imana hano ibirenge bihonyora kwisi ivyondo birahari ivumbi birahari hariho n'imbeba nabonye Iburaya imbeba muzo barapompa imbeba hari imiti bapompa kugira imbeba ahubwo yaranciye ko hejuru njyamye nikera mugabo yasikira mbo s'il vous plaît hano hariho imbeba hano hariho ibihere hano hariho n'inyenzi irahari hano gusa ibihugu vy'aba bagabo b'abazungu barabikoze mu buryo ibintu byose bigororotse gutya uciye no kwibarabara urabona ko n'imiduga ikurikira amategeko namwe bwe muza nga nako mukora akajagari aho muri mushise nga muca muja ku mategeko none ivyo muri Afrika vyaratunaniye yuko twobikurikiza twe turacorohewe ni ndege nkeya dufise ni ndege nkeya na masantima ni ibiki ariko ça va venir atari twebwe tuzobibona abana bacu bazobibona ça viendra un jour ça va on va arriver là-bas bon rero abantu bibaze yuko ngo gaha turicara amata ngo pwa ukasama musarake kinjira mu kanwa oya siko bimeze oya ndushe kurushwa na ruhi Bujumbura anyways ugerageje kuraba barabavuga ngo bon kidumu atwana bamuzi barazi ko ubereshejwe n'umuziki wa mama concert wa utakuze concert nga akora concert nga utaririmbye nga uririmba nga no kubuza bwawe n'umuziki izura amaze guhura n'abantu benshi rero iyo bishitse bakavuga mu Burundi ngo barimvye b'abarundi iyo baje mahanga bakigwa nabi bakigwa hano adasa neza est-ce que no kuri niyo experience biramaze gushika canke wewe harimo na ya respect ya Kidumu Kibido iyo ushitse mu mahanga wakigwa neza ngene nk'umuririmbyi ngene mu legend nk'umurundi bana urazi ntumbazi ivy'abandi kuko abandi barafise imikenyuro yabo barafise ivyo bakunda kubona barafise ukuntu iyo bashavuza sivyo je bishavuza moi ce que je fais surtout ndose amahera
niyumvira ama minervare y'abana banje, niyumvira ama besoin groupe yanje nasize Nairobi iba ifise, ndiyumvira level iyo groupe yoshikako. Ngubu nzotaha kuwa mbere, urumva concert ya samedi heze mfise ku munsi imisi ibiri yo kuruhuka, dimanche na lundi nzoba ndi muri Hollande nidiriye indege intama, ariko ku munsi wa gatatu nzoba ndi mu ndege yindi intwara muri Canada nabo bajya na Sisiyo. Rero Canada n'amasaha 17, ivyo jewe ivyo nkora singo ndabikora nkomegwa amashi. Jewe igiharuro cyose n'amahera mba ngeneye atunga umuryango w'iwanje n'abantu banje, ndaraba les dividendes ziba zivuye mu maconcert, ngaraba umumise w'iwanje yatahanye, ngabona ku karusho, ngaca ntangura kwiyumvira no kureva ko duhejeje Canada, ubona gute tuje Etazini canke dusimbira i Burundi dukubite gatoya muci, tuje tugenda Kenya muri iyi province baradushaka, hanyuma tuje tugenda Tanzania hanaka baradushaka, ni biharuro gusa ibisigaye ngo none jewe ndakubaze hari umunsi urabona nifotoza ndi mu ndege ni gake cyane bo, ariko umu artiste wundi ushaka kumbaza uraba imyaka dusumbanya ibimuryohera we ndibisa n'ivyi wanje twe turaraba imyaka we abashaka ku impressiona cese ndi hajya washaka jewe n'ama views mfise n'ama views mfise yo ku YouTube oya ama views ndayajya oya kubitira ama concert baraye bakayaseza bo jewe ibintu vyanje ni realite urabona hari umuntu abanza gukora makeup hari kwanza un petit yete nani t-shirt nani papier hygiénique ese ndafise grippe yamfatiye Buraya je te jure je te jure urumva ijya chambre twarimo kari congested very congested bo ibintu ngivyo sasa urumva ewe kiganiro kirononeka kandi agiye kuyizana vyavye yoreka gute rega je ndi baba yawe nguyu se wiwe uyu mupeti se wiwe twarakoranye muziki n'umuhungu wa witwa Jesus Isa wo kuri Jasmine nguramutse abantu urabona aba bose ce sont des enfants, moi je suis leur papa mini oncle kabisa babake anakudanganya lakini ngoja mwana ngoja ku repetition ko na vene bon ni bon turashaka kandi hariho na parfum washize uyu muhungu afise iyo parfum irikira amalergie uyo muhungu wavuye ngaha aba bana ndandero bafise bon urumva rero abajene nico gituma bibagora je kunyaprosha kuko leurs ambitions n'ibintu niyumviriye kera twebwe twaramplisa amasare nga mu Bubiligi, il n'y avait pas l'internet il n'y avait pas l'internet aba bivuga iki les abonnés d'office n'aba vrai ni babandi bagumye arabanywanyi gushika ama views y'abahindarimo bo rero ama views bo okay nacho bazojya ama views naje nzojya reality nzojya amadolari n'amayero oya reka bo kandi je ndumutama kuri ibi ndi umutama il faut najewe ndibonye Africa Nova ndunama kuko il est vieux aussi kandi yaraje muri concert yanje nca ndamunamira kuko hano turafise hiérarchie age aussi compte beaucoup age y'abantu hanyuma igihagararo cyabo ivyo bagiye baranangura justement par là de ça Mugani Big Farious ari hano yaje no mu legend wo muziki yamaze gukarifia umunsi duhuringa yamaze gukarifia babivugira yaranumye utayobewe Africa Nova yanumye wawe ngo kandi wishuke
wabigenza ate ko afise amakenga yiyumvi mamagara Desire nayo Desire kuja ufanye Afrika Nova tunafaa kumsalimia kwa interview il faut sentir unjo Desire ijya groupe twaje ige chabu yoya tugira na province na proverbe tu viens ici na proverbe kwa ji yaranumye umutayobewe yanumye wawe ngo kandi umwishuke wabigenza ate ko afise amakenga yiyumvira kutakimukunda yaraciwakwe akatari gakeya akamwemwe kamusyangura muto wakunda yabaki ageze bakamuhinda ngo siuri akagenda maramara mwasigaye yumva bivugira kutacereka umuntu abayabaye yoba ariyo mpamvu utakimugomba none bite kutarabimumenye nayo ubu ari mu kwihebura agira ngo nagikunda musubiriza umutima munda nakiryama amaganyana yarimo kumwica dandanda. Urumva rero sasa les enfants bubu bibaza yuko le monde a commencé avec non il y a ce qui a commencé hariya batanguye kandi bakoze ibitangaza ifoko bigenda gutya ifoko bigenda gutya yes niyo mpamvu mugani yaguhanze icyo cyubahiro aravuga ati ndaje muri concert ya Barbara yo mukuru kandi jewe ndashaka muri la prochaine tournée du Canada habe hariyo projet conjointe ya jewe na Fizo tout le Canada arafise visa barashaka concert ya muri Canada ya jewe boda boda jewe nava kuri scène akavugiriza moreza umana yemwe narirezoza kandi kuri batterie jewe il faut basentir acha nikwambie lazima tu tracer ligne kuba petit yuko la musique ce n'est pas la guerre oya ni fraternité ni solidarité ni kufurahisha watu betu tukabanezereza turi kumwe abantu ariko baratwenga atamabife bijya vy'amabife nibiki cemberuka bavuga yuko abamisi bagogwa na sida ari sida itugemerera nabi gusa ibintu vy'amabife ibintu ngujya ngo turavuruguzanya ijya ni kuba maledike ibi bintu amahera y'umuziki nta numwe azoyaheza ama 6 nta numwe azoyaheza abanyumvise banyumvise yagora nashaka kubaza bon turi mu musozo uganda kuri kujemo na repetition ni kiye kintu gituma ugumana ijya respect wari ufise kuva je kuva nakuze ndi umwana ndazi kidumu tumukunda tumwubaha gushika n'isaha uri mu bantu ukoze n'abantu baje ngaho bazi kufise concert ngaho avuga ati sinshaka gusa concert ndumva mvuga ati ndafuma siba kwera kaje cyangwa kubona nabuze impamvu mugabo nshaka gusiba njyana ni kiye kintu gituma ugumana aho kanovera gumana ico cubahiro yo respect ndazi nagira nishure nk'umuntu ariko roho mutagatifu aje kumbwira n'ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana kuko ni benshi batakaje notoriete bakaja mu maherere bakaja mu biyayura umutwe bakaja mu biki ugasanga
vyarabakongataje gushika nawe usiga uraba umuntu ukabona ati uni wa wundi canke hari icyabaye. Bon, kugira ngo bakuba burya icyo urima nicyo wimbura. Si tu veux ko abantu bagukunda, buwa mbere gukunda abantu. Bitangure kuri wewe ubirime ukwanga shauri yake ariko banza ubakunde. Ushaka ko bakuba banza utangura ubu umuntu utangura kubaha abantu. Hajya nka Fizo amanota yiwe arayaronse. Arayaronse. Nawe nategeza kuca yubahwa. Kandi rero uca uvyimbura incuri igihumbi. Hari abandi sinzi ko ari comportement Michael Jackson, sinzi ko Michael Jackson ugasanga afise comportement munyegere kirazira kunyegera. Ugasanga afise abantu bateruye ivyuma ngo bazibira abantu none wewe nta buhoro ugendana defo hari kugira bacungese oya ni ngoje zarancunze ariko harageze abantu tuvuga ndi jewe none ninde ashaka kundasa uramubura kugira ngo je Kalashnikov itangure kuzirandanya nije navuze ndi oya oya turazinaje ndi abashaka kunyica ni banyice je ni munde kukunyene nabongira bari muri ya periode nyene yo kugerageza bo hari umwanya kabisa hashobora kuba menace ugasanga you need to be protected ariko ata menace nubu wa mbere kwereka abantu ko umutekano uhari in fact ahubwo akona kamonde hari iwacu okay kwijajara ni bibi ego ariko ndimo exagere inzego z'umutekano zicunga umuntu umwe n'abahabara biwe bose bo mumbabarire je mvugisha ukuri ibintu ndabivuga uko biri n'abahabara yani yanyu birazi yo dukunda igihugu cyacu hanyuma ego ibijeje kuba ivy'abanyagihugu umuntu agafata ngo umupolisi acunga umuhabara wiwe is too much ibyinshi vraiment ni byinshi is too much ibyinshi rero reka turangize mubabari je ibintu ndabivugiraga uko bimeze kandi hari umwanya hariyo bavuga ko nzobizira sava ça sera la fin de moi ariko n'uyo azoba ashatse ko ndabizira ça fait viendra amwe kama police wahabara bera wumva ko nta mafuta nari mukuri vraiment ari mafuti cyane amatati matoya mu kabare ngo ndakwereka uwondi ni on n'a pas besoin de ça dushaka kubona igihugu cyacu kiriko kirafonctionner ni dushaka umuntu atwereka ngo arakomeye no s'il vous plaît twese gaturakomeye non kabisa twese turakomeye gatumira abantu muri concert ni samedi ikibabaje wowe ngo ugiye kurongorwa muri siwe erega jewe ndafise ingorane imwe ibanga n'ikintu mba nibagiye ababesha ngiye gukora gukorera interview ibiganiro content creator ngiye gukorera dutura muri concert bo reka rero dutumira abantu tuza muri yo mu Canada no na UK sawa UK reka dutumira abantu muri concert hozi ari ngaha yaje Bruxelles babandi bavuze ngo ntibishoboka afise visa entre multiple hanyuma kandi ariko uri mwiza kwereka abagabo batakubona je ndafise umuti w'ikirundi no ukawoga tout le monde va venir vers toi abafubuzi bose baca baziwa reka ndabatumire muri concert mukundanya ndawufise ni le 28 ça yitwa gute Blue Bruxelles aitwa Anderlecht Fariaz nakuona Fariaz nakuona unajilegeza Fariaz nakuona I see you macho iko hivi bon Fariaz nakuona bon gutumira abantu muri kose iki kiganiro cyororekaye Kiranda yaribo izoba le 28 le 28 juin aitwa Anderlecht vuga Anderlecht urumva kuna biravye geographique mu menga ni hafi ya Laken hafi y'umwami sinakoreka umwami twari tuzinanye bon voilà Anderlecht Boulevard International 7051 sivyo no aho nyene
70 1070 1070 1070 et Anderlecht ego eh muhandiki uko nyene ahanye ariko muco ushika neza aho hantu nyene muze muze antuka concert za Kidumuni tutakwabwira ngo bimeze uko unye marabizi ko n'umuziki wa live umuziki uryoshye umuziki wa bien umuziki w'umwimerere kirundi kiranza umuziki w'umwimerere muze muryoherwe abavyeyi aba mama abatoya bose umuziki abantu bose ego frema abantu ni baze antuka ama repetition ngaharabishe bazokora oboshe cyo mutazona kandi wafasha ama video ya répétition Ego, les gens vont on voir comment on fait la formule Schwarzenegger Terminator n'abavuye UK bazaba baje muri concert bamwe reka ndagushimira ego murakoze cyane kuba ushikana kudukonza no kudutera inkono kuduhanura byose birimo combinaison y'ibintu byose aduhaye full package oya ariko rero sasa je ndatwenza navuze naho nacungwa n'abapolisi ke cyanda disabira yuko bondeka sivyo cyandanga karorero ndi umwanya umuntu akuzuzwa ko abapolisi n'abahabara biwe ndibabifate sérieusement turashimye cyane abo dukurikiranye iwacu birapanze neza ivyo igihugu bipanze neza sivyo abahabara twese kurira Siren Vibes TV.